ndabaramutse abakunzi b'ibiganiro vya Roy TV nizere ko mumeze neza mukomeye nanje ndakomeye ndameze neza ego nkuko mubizi rero twaramenyesheje ko turi kumwe namwe mu mpande zose ego hanyuma rero kuri micro ni jewe Grace niyo nshuti ndi hano rero simba ndi jenyene mba ndi kumwe n'umuntu umutumire ego kandi ndazi mwamubonye ego n'umuntu ndazi muramuzi cyane Mutima Ro Comedie ego muramuzi mu dukino twinshi dutandukanye novuga turuhurira umutwe ego n'umuntu rero ageze ku ntambwe ishimishije niko numva no bivuga ego ariko reka imbere ko tuganira nawe tumanze tumuhikaze aramutse abakunzi ba Roy TV Mutima turakora mukije mahoro cyane ego mumeze neza nukuri tumeze neza ego naje ndabibona muri gado ego hanyuma rero Mutima turakumenyereye cyane urakunzwe vraiment Mutima arakunzwe ku buryo ahaciye bahamagara Mutima abana bakuze ikibose ego Mutima ndibaza ibintu vya comedie n'ibintu umaze mu gihe kirekire cyane ego none uyumva gute iyo ubona aho uciye bahamagara baryoherwa batwenga bamwe kugeza naho bagusaba ati tugirire gato y'unyene ucisha ko turi mwibarabara uvyifatamwo gute okay bwa mbere na mbere uko ndavyifatamwo ndashima Imana ubwa mbere hama ikindi kigira kabiri ndatahura ko ibikorwa nkora bikora ku mitima y'abantu nkabona nti yamara vya bintu nkora hari abantu biriko birafasha nk'akarorero turaronka telefone nyinshi kuri Mutima irakira ama telefone menshi message nyinshi ama commentaire kuri Facebook YouTube turaronka ama commentaire batubwira ko comedy dukora ni comedy nziza kandi ni comedy zifasha abantu mu buzima bwa misi yose kuko karatsinda twebwe video dukora byumviro dukoresha twimvira ku kibano ubuzima tubayemo rero sinza gusanuka cyane mu gihe mbonye abantu bampamagara kuko ndazi ko umwanya munini mba ndiko nkora ibintu babayemo hama ikindi naco ku isi nta muntu akomeye abaho ahubwo umuntu akomezwa n'ibihe maze kukivuga keshi n'ubu ngomba ndagisubiremwo kuko ari abatavyumvise kuri Ndundi TV baza kuvyumva kwino TV kuri TV online ku isi nta muntu akomeye abaho n'umwe abaho ahubwo umuntu akomezwa n'igihe igihe naco kidutiza amatitre kwitwa honorable kwitwa president kwitwa DG runaka kwitwa ministre ariko uko imyaka igenda itera ije imbere ivyo bihe ico gihe kiratwaka titre kikagitiza abandi ni muno munsi Mutima ari umukomedien avugwa akamukiye cyangwa ijwi rikagera kure siko bizokwama kuko nta sheni dacika igihe kizonya katitre kigiha abandi amatitre kuko je ntaritwa Mutima hari abandi bantu bakina comedy cyane kundusha abandi bantu batwenza abantu ku rwego rushimishije ariko no munsi tutakicumva rero ico cy'ahantu bagahamagara Mutima cyo muri centre ville abantu bakamamagara ikintu kimwe numva mu mutima kinyoheye ndaryoherwa ko message ntanga nizo abantu baba bakeneye ubundi bwo nta kintu de special dusanzwe turi murakoze ego na cyane Mutima agize ati igihe kidutiza titre ahantu hari mwinyigisho idasanzwe nukuvuga ukore umenye mugabo ko ivyo ukora byose utari wenyene kandi ejo uzohava ego Mutima uravuze ijambo ry'inkora Mutima gose hanyuma rero Mutima none turiko turaraba ibintu ukora vraiment n'ibintu professionnel novuga ni impano umuntu atovuga ngo agira asubiremo kugira ngo aca bitora none Mutima ibintu vya comedy ni ibintu wakuze wiyumvamwo cyangwa ni ibintu wakuze usanga ukora naho wari ukiri mutoyi utaravuga uti jengera nje muri iyo monde bisanzwe jewe comedy niko ndemwe kandi uburyo sanzwe nkwenzamwe abantu kuri comedy stand up nta musi numwe jewe ntegura ngo ntegure ngo nza kubatera inkuru iyi niye oya ni ibintu usanga vyashitse uko nyene par hasard niko ndi yego kandi ikibano ciwanje aho nize canke aho nakuriye nibo batanguye kumenya yuko ndi umukomedie ntarabimenya kandi kugira ngo jewe ntangure kumenyekana nga mu Burundi si ibintu napanze ngo nkore cyane
ivyatumye menyekana ni audio nazo si ibintu nari nanditse ni freestyle kurungikira umuntu audio akayirungikira abandi bakayirungikana apresora les journalistes barandondera bambaza ama interview inyuma y'ivyo umufrere wanje Kigingi arantumira muri Kigingi sama arabana neza ko comedy stand up ndayishobora buke ndunguruza gushika n'uyu munsi ego mutima nukuri biragaragara sagaseseshwa rumuri ibintu ukora biragaragara ko ari ibintu bikurimwe n'impano vraiment ego kandi wubahwe no kuba uriko urayidevelop mutima vraiment muri no minsi ageze ku rwego rushimishije cyane ego hanyuma ikindi naco mutima novuga muri monde y'abastar hari kuntu usanga umustar amaze kubona amaze kuba celebre yamenyekanye usanga nyene meme na comportement yahindutse sinzi ico kintu wogitanga ko message yihe ukuntu mumaze kuja muri iyo monde muca muhindura ivyiyumviro byose wowe nko kubgawe ubibona gute? Okay, jewe uko ndabibona canke ngiye kubisigura ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe yamara muhinduke gose kandi mugize imitima misha. Amen. Romains chapitre 12 niho bivuga niho hacavuga kuri rya mirongo ngo donnez vos corps comme sacrifice vivant ngo mutange imibiri yanyu ibe nk'ibimazi vyera bizima ihimbara Imana ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Jewe nubwo nkina comedy ndafise limite urafise akaranga mutima ndafise akaranga mutima rero monde ya star je nigeze impindura ahubwo nifuza kugwana kugira ngo nzogume ndayinesha uno munsi mutima ashize ko dread abantu ntibotangara kuko ndi umustar na cyane no munsi mutima atoboye kuzuru no ku matwi ntibotangara kuko jewe ntegezwa kuguma nihindura look shasha iki kugira ngo abankurikirana bandanye babona ibiruta ariko igituma ntabikora ijambo ry'Imana rivuga ngo turavyemera ariko si byose bitugirira akamaro sinzotobora amatwi kandi ejo nzi yuko nzosubira kwitwa Fleury kubera ko nimwe no munsi nitwa mutima ni kubera igihe ndimwo ejo ni cyahera nzosubira ku Gatumba rero ni naba naratoboye amatwi ni naba naregetse ikibano canke eglise mbamwo ko narenganye subiyeyo bizongora cane ni vya bindi bavuga mu kirundi ngo umanika gato wicaye ukamanura ugahagarara rero vraiment umaze kwitwa umustar canke kwitwa umustar singoma cyo tugira dread dutobora amatwi tatwaje umubiri wose rero ababigira nibaza ko barafise intego ariko jewe intego fise objectif fise nibaza ko zidasa umunsi nimba ndi mutima re comedy nkina comedy bientôt ndashobora kuba umu pastor arongora ishengero kubera ko Imana nanje irashobora kunkoresha ibikomeye ego mutima tugushimire cyane mutima mvuza amajambo y'inkora mutima agize ati kuba umustar sibyo bizoza kuduhindura abo tura ahubwo twebwe tuba abastar kugira duhindure isi mutima tugushimire cyane nizera ko abantu bari baradukurikirana bakoyemwe message idasanzwe kuko n'umunsi uruyu ejo ntuzuzobure yego n'umunsi umustar ejo uzosanga uri mu apotre urumva uzocuba ngombwa gukora ko za dread yego mutima tugushimire cyane kuri message utanze turabashimye cyane hama abarundi kuva na kera banye bavuga ikintu cerekeye umukoshi abarundi bamwe bashira imbere ibintu bidafashe abantu benshi plutôt abantu benshi barashira imbere ibintu bidafashe kuva kera twakoze batubwira ngo uriyivye mabibisi mu gatondo ngo bitera imikoshi akayabo kaguciye imbere mu gatondo uri kuja ku mirimo ntacuronka n'imikoshi usanze ahimbwa bayigongeye n'imikoshi byashi bakabivuga kutariko ngo ni imigunguru ubwo bisanzwe nagerageje kwicara hamwe sanga imikoshi si ibintu bitwita imbere imikoshi n'ibintu twe turondera par exemple uri umujene ugenda urambura amakaresa abana b'abakobwa aho ushitse hose ryamana n'abakobwa bariho bose muhuye imikoshi kenshi nitwe tuyirondera si turondera imikoshi uri umujene w'imyaka 18 ugendana n'abamama b'abantu bubatse abashuga mami iyo niyo mikoshi we urondera mu bisanzwe umukoshi si uturondera nitwe turondera si bwabo yabo bavuga ko tubuduca imbere turiko turagenda si ukugivye mabibisi mu gatondo umukoshi nitwe turondera si uturondera tumenye gutandukanya ibintu rero
murakoze cyane. Ego mutima n'ukuri ego ndibaza yuko abantu benshi baranatangaye imbere kuko umutima abantu benshi bibaza ko dukomedi akina ari juste gutwenza umuntu atwenge ariko urumva yuko atabigira pour simple plaisir abigira afise inyigisho ariko araduha rero mu bintu turaba dutwenga hanyuma tumenya ko harimo n'inyigisho ego mwabyumvise yuko n'ijambo ry'Imana ararizi mirongo mutima mbabugira umukirisi ego cyane umukristo ego mutima arakurikiranwa n'abantu benshi batandukanye novuga mu bihugu bitandukanye none mutima umuntu yovuga ati jewe ndumva nifuza gukorana na mutima bivanye n'ukuntu ashimye ibikorwa byawe ukuntu bikora neza akavuga ati umuntu arakenewe vraiment gushigikirwa yo gutora gute pardon ubisanze umuntu ashobora no kwifuza gukinana na jewe adafise intumbero nziza uwo nawo tumaze kuganira turamenya vy'ukuri ko ashaka ko dukorana hama uko yontora nibaza ko mutima no munsi ntawo umurondera ngo amubure yego nukuvuga uti nimba ari wifuza ko mwokorana mwokinana imiryango iruguruye nta kibazo yoza gusa mukaganira hama muhuje ibiganiro ibintu bikagenda neza mu kuganira muri uko kuyaga nta mahera mfise mbona ngo no musaba ariko ico magaciro nisije ide mbega ide tugomba gushira ku mugaragaro irafasha niyi mbega abantu bazoyumva izobakorako kuko no musi isengesho fise jewe mu gukina comedy usivye ko abantu kubaryohera ndifuza ko biga kugira ngo umuntu atwenge after yige no kwiga rero nkahimbarwa ko umuntu atwenga nico gituma nkina comedy ubise no munsi comedy nga mu Burundi irikirazira kiratera imbere bukebuke ariko kera abantu batanguye kuzikina nka bakigingi bazikina abantu babagaya ko basaze mu mutwe sande nuko abantu badutahura yuko umengo twasaze mu bisanzwe hajya ko making umuntu agatwenga kumva ameze neza ni ikintu gikomeye cyane kuko hari abantu benshi badatwenga uparvenye ku mutwenza rero yumva umengo yo kugabira icafise cyose yego na cyane mutima comedy iraruhura umutwe kuko nk'utu video twawe vraiment uri kuraturaba naho buri muri novuga mudumbi urumva nyene ugarukanya kamwe mukumvura twenze ariko rero twibuke yuko sugutwenga gusa haba harimo n'inyigisho yego inyigisho ziba zirimo yego reka tubashimire cyane ku kiganiro mwaduhaye rero hanyuma namwe mwariko muradukurikirana ni Roy TV mugende no kuri Indundi TV ego muze murakurikirana amakomedi ya mutima acishako hanyuma mwibuke like share subscribe na comment na cyane ko ariyo ishobora gutuma tubandanya twisanzuye gukora ibikorwa byacu ahatagenda neza hagenda neza support yanyu ni ingirakamaro ciao